sivyo Mimi Mireille yashatse peut-être none ndakubaza nko guta umwana umwaka umwe ukamutera umugabo Birababaje. uri umuvyeyi aho nye uri umugabo je wobampa nje kubatora Mimi Mireille yarigize nimba ari camamare mutari camamare wari kuja munsi kandi kinaco ntiyari bwaronka izina afise no munsi ya ariko bo ego twaramubona amafirme ariko ntiharasize afise no munsi no munsi nafise izina riri hejuru hose ya gusa ingorane umva uri umugabo uri umugore uja munsi y'amategeko y'umugabo wawe ivyo biratahuritse kandi barundi kazi tureke kuba intuzeya intumva twigire abantu b'abagabo no iyo umaze kubaka ukaja mu rugo uja munsi y'uburongozi bw'umugabo yaravaye n'umugabo wiwe icambere na mbere nuko hariho ibintu yamubuza nawe akaba ari ivyo yashaka sivyo donc peut-être yaramubuza gukina amafilme nawe agasiga umugabo yiryamiye mu nzu akaca agenda gukina amafilme yariyiba bien sûr ariko Irene tukiraho je mbona Nerinate nk'ijambo yari afise mu gihugu cacu ajya amajambo yanditse kuri Mimi Mireille ntiyarakuye kuyandika no muno wese afise uburenganzira ati gute tukiraho mu bisanzwe Nerinate ntaravyara umwana amenye uburyo ki bibabaza umuvyeyi iyo atari kumwe n'umwana Mimi Mireille aravugwa ko ikintu ngo c'ubwiyorobetse ari yorobeka yishira mu mana gose yiyorobeka mu mana ariko none umuntu agize ibibazo acareka gusenga Hello bakunzi ba Gatech TV uni Rodrigue okay yes urabona yuko turi kumwe n'umwigeme atsobye azananye vibe imwe idasanzwe bamwita Irene yes turaguha kaze Miss Nene Hello bakunzi ba Gatech TV nije kandi Irene comme d'hab wow uragarutse ndakubona waberewe wangu nagarutse muri imipembezo yes sinaje rero kuvuga kuri Irene gusa kuko yo hava yishima twaje kuvuga ku makuru agezweho afite vibe subiramo vibe yes urabona n'umuntu ariko aravugwa cyane yibasiwe cyane mu rurimi rwaho hakurya yibasiwe n'umuntu yitwa Nerinate ni Mimi Mireille ubona ariko baravuga ko amajambo aya nariya hamwe bakavuga bamwe ati baramurenganya abandi ntibamurenganya ariko nk'abasesanguzi Irene yamaze kuba umusesanguzi mugira ivyo mwubaha mwebwe yes ayo makuru Irene wawe yumvise ya tosaba amakuru menshi ariko aravuga kuri Mimi Mireille ibigiye bitandukanye so nivyo cyane ko yaramuvuga ko rero nivyo tuzanye turabe est-ce nivyo canke sivyo bariko baramurenganya canke no baramurenganya yes bakunzi ba Gatech tukiraho kubita subscribe mbe wabonye ko tugomba dushikane 100k munyarutse basha nokuri nk'umuntu hariho nk'umuntu amaze nk'amezi nk'atatu akurikirana ya Gatech ataragira subscribe uwonye nari karaturaba nokuri rega turakubona maramaze satana abazimu bagira iki bashi yes nuko rero urakoze kubikora kandi Imana iguhezagira ni Mimi Mireille ku kiganiro sinzi igihe kimaze ico kiganiro Irene yari karavuga asigura ku bibazo bamubajije ibi na biriya Nerinate aheruka kumwagiriza ko ariko arareklama gusubirana n'abana babiri biwe okay batatu plutôt ngo yavyaye ku bagabo babiri batandukanye Nerinate akamwagiriza ati mbega iyo myaka 10 yose iheze abana atarabarondera uwo no muvyeyi kandi akabwira naco kavuga yuko umwana hariho umwana yatereye kwasi afise umwaka umwe donc ubunyene rero uwo mwana ageze kuri 10 ans atangwe kumurondera ngo arashika abana biwe rero ivyo bintu kiyumvira none uwo muvyeyi uno munsi ko tuzi yuko abapapa aribo baza kurondera abana saba mama bagenda kurondera abana kuko no mu butungane umwana ntibashaka umwana agenda kwasi canke atangwa ubwo burenganzira bwo kuja ku muvyeyi wari wese umupapa canke umumama akwije imyaka 7 sivyo donc uno munsi tuvuge yuko vyaba inverse
umugore niwe ubu rero abagore nibo basigaye batabana hageze yuko bagenda kubarekera ariko Irene tukiraho je mbona Nerinate nk'ijambo yari afise mu gihugu cacu ajya amajambo yanditse kuri mimimire ntiyarakwiye kuyandika no umuntu wese afise uburenganzira ati gute tukiraho mu bisanzwe Nerinate ntaravyara umwana amenye uburyo ki bibabaza umuvyeyi iyo atari kumwe n'umwana iyumvire Nerinate kuja benda kubaza hariho umuntu mu Ruyigi ryari yavyaye umwana n'umukobwa yavyaye umwana hanyuma uwo mwana agiheza kumuvyara acara muniga donc acara mwica uwo ni umuvyeyi yaramutwaye indamezi 9 hanyuma aca aramwica kandi abo sabonye turabisa ama histoire menshi y'abantu bavyara bakaca babaniga cyane bivanye niki nuko abona ati uno munsi uwo mwana je ntaco mfise nza kumureresha sivyo ikindi naco ivyo ni ibintu bisanzwe donc nimba yaravyanditse bijya akavuga ibiki nibiki byo kuvuga ngo ntaravyara ibiki nibiki ivyo ni ibintu bisanzwe parce que uno munsi turazi abagore benshi bataye abana babo bakabaterera kwera baba bakeneye iki bon kwirira ikirori kugira vibe abe independante donc wewe ntakurikirana n'abo bana ivyo ni ibintu bisanzwe kwera nimba yarabikoze je ne sais pas yabikoze ariko nimba yarabikoze ivyo ni ibintu bisanzwe ariko nahari ibintu bisanzwe ego yarariye iyo vibe ariko aragarutse kurondera abana naco si ikintu twoshimye oya hareka kunjaniranya oya okay ufite uburere ni habibutse oya mu kiganiro ntozeye mimimire yatanze avuga yuko incuro nyinshi yituye n'ubutungane ariko ntaco bwamufasha ndakubaza ikibazo ubutungane buhari kugira butunganirize budutunganirize donc nimba wararenganijwe urenganurwe siko bimeze nimba uno munsi butunganya yaragiye kubwitura bakamubwira wowe mimimire ntitugukeneye ngari dukeneye bisobanurwa yuko bibona yuko atabereye yuko abana baronka reka nuko nyene bimeze ariko we Irene reka gushikira amakosa oya samakosa nkawe nyene okay ntitwa turamujajinga yarakoze ikiganiro hari ikiganiro yakoze aravuga yuko ubwa mbere na mbere yarafashwe ku nguvu ku mwana wa mbere afite imyaka 15 hanyuma acara abana n'umugabo imagine jewe ndafashwe ku nguvu nk'uno munsi sivyo ndafashwe ku nguvu kandi mfise imyaka myinshi sivyo ndafashwe ku nguvu hama uwo muntu nyene yafashe ku nguvu twaca tubana mu nzu imwe sivyo twere tubara mu nzu imwe kandi yagize iki yaramfashe ku nguvu arana nubwo nukuri kwibara mwe murazi ikomene cyo gutuka ku nguvu ariko kanya kantu yaragasiguriye mimimire yarangasiguye aravuga ati jewe kuba nagiye kurujya mugabo nuko nabona tayandi maronderero fise abavyeyi yarafise byari bisa nuko nguye mwibara wibuke iki kintu nk'abavyeyi usanga bafise indero cane ndundi iyo babonye ibi bintu kuvyakira birabagora reka ndakwereke abavyeyi bankakwakira ibintu ariho wavyishoyemwo ariko ikintu ubabwiye ati je nafashwe ko n'umwana w'imyaka 15 si wa wundi petesire nimba yarafise ubuguruguru sawa abavyeyi nawe nyene yabonye baravuga ati wa mwana we aho nituvyemera ko afashwe ku nguvu kandi kini naco barashaka kumutwara kwa muganga bakara umwana ati umwana yahohotewe biraboneka ko yahohotewe sivyo nayo kuvuga yuko ngo abavyeyi bantu b'Imana tureke kwambika abavyeyi bacu cyeyi tureke kugira iki nta muvyeyi jewe ndafise umutoya wanje arafise imyaka 15 uno musi yofatwa ku nguvu akaza kambwira ati Irene nafashwe ku nguvu icambere na mbere nirukira hehe kumutwara kwa uwa mutima ufise si wose wa ufise Irene hajya nuko kwa mimimire tutokwinjira mu mutima wiwe kijya kiganiro uravye ukuntu yagitanze vraiment yarababaye vraiment reka baracisha kwiyo video baraba ukuntu nukuri yarababaye vraiment yari yumva gahinda kubana n'umuntu yagize yamufashe ku nguvu mukaca mubana none yari gukora gute biratahuritse mimimire yarafashwe ku nguvu baje
bose iriko ndamucira urubanza ivyo biratahuritse ariko hari ibintu hariho analyse umuntu ushaka kwiyumvira nk'umuntu akuze urashaka kwiyumvira umuntu agafatwa uwamufashe ku nguvu akaca babana mu nzu sivyo hari n'andi makuru dufise yuko igituma yaravaye n'umugabo wiwe icambere na mbere nuko hariho ibintu yamubuza nawe akaba ari byo yashaka sivyo donc peut-être yaramubuza gukina amafilme nawe agasiga umugabo yiryamiye mu nzu akaca agenda gukina amafilme yariyiba bien sûr kuko umugabo yarabimubuza akamuza kugenda gukina amafilme ariko mimiriye nawe arasigura yuko kuja gukina filme bari babizi na yamutwaye abizi yuko yakina hajya iyo urongowe usigaye urigaba hari umugabo wewe kubuza none gukira ibiganiro woco he jewe tubana mu nzu mama yangu none ngaburira okay no angaburira nzi yuko ntazobaho nabi ingorane umva uri umugabo uri umugore uja munsi y'amategeko y'umugabo wawe ivyo biratahuritse kandi barundi kazi tureke kuba intuzeya intumva twigire abantu b'abagabo no iyo umaze kubaka ukaja mu rugo uja munsi y'uburongozi bw'umugabo uruvuze ati Fanny Ravine nayo mvuze ati Fanny Ravine nona iyo batarafite umugabo akunda bijya bintu nyene arimwo uramutse ari kumubwira ati mviza rero mukobwa nizi nufise ryama kandi ari kujya baca bahura n'umusazi nkaba bahuje vibe seriye amwe bavuga ati ibyo nyene n'ibintu bishika si ufise umugabo ufise iki ja munsi y'ibirenge rero mimimire yarigize nimba ari camamare mutari camamare wari kuja munsi kandi kinaco ntiyari bwaronka izina afise no munsi ariko bo ego twaramubona amafilme ariko ntiharasize nafise no musi nafise izina riri hejuru hose yaguse kinaco peu importe izina ufise ndabona namuka president namuka president arashaka kuryama hasi turibuka na Denise yarigeze kubihanura ati asha mugeze mu ngo ahubwo ni mengo ni première dame wubo mugeze mu ngo mwaba ministre mwe cabugufi nuko bimeze ariko tubandanije hariho abantu bariko barasesereza umutima wa mimimire yumvire hariho nka comment nasomye aho umuntu yinamura akavuga ngo mimimireye ngo nakome ngo kuja ku bagabo babiri hoho wumva ngo ico gatari iceye yiteje kandi bacavuga ati ngo wumva ngo mimi haye ni wafise ngo n'ikibazo ariko ivyo birashika ivyo birashika mu rugo nimbona musonye urugo none niba bavuga ati ngumva ngo zubakira ku nkovu no nta zubakira ku nkovu voilà ubonye urugo rutagenda neza iruka kuko ico kiganiro we mimimire yakoze yavuze ati nukuri wari umuriro ati urugo narindimwo wari gihenomu abivuga mu ariko reka ndagutera inkuru bujyanye ururimi gumwe rukamwa yera nuko tazi kote y'abajya abagabo nabo ko tutarabamenya ngo ingene nabo bo bariko baravuga ariko umugabo ngo yigeze gutanga interview abivuga yuko yarondeye kenshi mimimire yaranka niwumva bisobanurwa yuko uno munsi tutanguye kumva kote za mimi gusa tuzoba dusanga tuko turagira iki tuko turarengana abajya abagabo sivyo cyane kindi na tugasanga dushaka abajya abagabo nabo kubandika izera kandi nabo bari mu makosa donc nuko tutoronka ibakwe bose baze mimi yavuga ivyawe nawe mugabo uvuga ivyawe twokumva ako ngaha twogena tumeze twifutse umunwa bo jenize yuko bizoza bukebuke kuko urabona hariho n'ikiganiro hariho na beef yari yabaye hagati ya Simbizi na Ntuze na Vin twarabitoreye inyishure y'ibintu n'igihe tubiha umwanya urasigura byose ahubwo nyene nuko gusa mimi mireye mu minsi tuzomurondera aje atubwire surumva twicare sibyo atuyagire histoire yiwe
atari guca ku ruhande kujya apana kwiyambika izera nimba uvuga ko nari mu makosa jewe narabaye mu makosa ndavyemera bampa abana kuko no musi nimba jewe Rodi Fanira Vine we waravyemera voilà nka Fanira Vine none ntavyemera ntavyemanga none nkubu imagine basi jewe uri umugabo wanje sivyo uno musi ufise abana banje narabagutereye narabaguhaye uno musi shaka yuko abana tuza turagira iki nze ndababona canke ubampe tugenda mu butungane wowe ukavyanga tukaje tuja mu butungane imagine tugiye mu butungane bukambwira ati ntitugutunganiriza uwo muntu ninde bari mu makosa ubutungane ntibwihenda ni wowe uri mu makosa nibura musi ubutungane butariko buragutunganiriza bivuze yuko uri mu makosa kubera ko utovuga yuko bajya abagabo nabo baba baratanze igiturire ugira rero ubutungane ugira uvuga yuko bugi giturire bon ntabyo mvuze ariko turiko turaciga nino kuvuga ati nimba bajya abagabo nabo ariko barashiramwo inguvu zabo mu rundi ruhande sivyo bivuze yuko badashaka gutanga abana bivanye nuko Fanira Vine Mimi heye sivyo Mimi heye yashatse peut-être none ndakubaza nko guta umwana umwaka umwe ukamutera umugabo uri umuvyeyi aho nyi uri umugabo je wobampa nje kubatora reka dufate vyandi wavuga ati akarimi kayi nagore karagororoka voilà abo bavugiye abo bagabo bavugiye abagabo kandi na Mimi heye nitwo turamurenganya ashobora kuba nawe afise kote yiwe avuga ati jewe ingo zanje zibiri navuyemwo zari umuriro kandi naronkeyemo ibikomere byinshi nico gituma hari igihe kandi urazi yuko hari igihe ushaka gutanga abana atari kubanka wapi ahubwo ubatanga bivuye bivuga ati ndakeneye kwanza kugenda niyubake sivyo ibikomere mfise bajya abagabo petete hari ukuntu ushaka kuraba abana ukavuga kabarabamo ukababonamo bya bikomere by'abagabo kuvuga ati reka manzi gende kwanza umutima wanje ubanze nda uvugwe hama mu nyuma nzozogira iki gutora abana ivyo ni ibintu bitahuritse birumvikana kandi biranumvikana n'ikindi gihe ushaka kuvuga ati reka nte abana petete nta buryo narifise bwo kubarera canke ngo abate nka kushaka indi wavuga bate kugira agumana kabiri kera agumane itoto avuga ati je nta bana nkene kandi ko tuzi yuko mbere atigera yemera abana biwe vyakweri nawe urafise amakuru kwe je ntimusangutse tukiraho reka tugaruke kuri Nerinate je nakubariye Irene Nerinate hariho rangaje ashobora gukoresha oya niyo rangaje yiwe tuyimo je umviriza none ubuwe kuri kuravuga n'ijwi rirenge no kuravuga amajambo mazima ariko yumvire nk'umuntu ashobora kwaduka akagiriza arazi yuko nawe azoba umumama ibintu nta byazi je uko mvuga nuko wowe uvuga inco kimwe oya sico kimwe okay alors ariko Nerinate ni jambo afise mu gihugu cacu afise langage yiwe urana ujya Queen of Base akubahuka urazi gituba urana no musi Nerinate yoza ngakuri mika by the way Nerinate zonkoresha ikiganiro nkuno musi yoza ngakuri mika akavuga nko kugenda ko ndavuga nitonze wibaza ngo abantu ngo bavuga tujyane Nerinate ariko adashite mu bya bindi vyiwiwe bya bindi nyene bya bindi yamavuga nuko uvuga uramushigikiye niko avuga sindamushigikiye niko avuga ni nkuno musi naje hari umuntu ataza kunshigikira uko mvuga ariko je mvuga content y'amajambo avuga Nerinate aravuga amajambo ababaza vyemere ntababaza ahubwo avugisha ukuri kurenze mukama wanje rero nitwava tuvyumvikana hari gihe baza kubaza kuvuga ati ngurumva nguri kuramuvugira Nerinate kugira ngo ejo neje we ntazo kuvuga no kuri namvuge ariko iconzi coco Nerinate namvuge pe nibisanzwe ariko ramahitse ariko iconzi coco uno musi nimba Nerinate iryarangaje yiwakoresha benshi turayikritika ego irevres naje we hariho amajambo avuga nkavuga ati no kuri kw'Imana mabuje nturi umurundi kazi ariko nimba ariko asanzwe avuga ntiyivugire
ega ntimuzo mubuza kuvuga azobandanya avuga kandi kujya nyene. Bon jewe vraiment gufatiraho umuntu agize ikibazo ukamengo urarose content ega ni iramugaburira. Oya hariho abantu bavuga ati jewe no influencer neri nate no influencer nabe reka ndagutere n'ubu reka ndabisubiremo iki kintu narakivuze ryari mu kiganiro reka ndagisubiremo. Ujya mukobwa yatwaye inda yitwande Jinera na ndamwibagiye yaraje atangura kuvuga jewe bashuga daddy na ibintu vyinshi ntitwamumenye nabi ku bashuga daddy biwe twamumenye nabi rero twaramumenye kandi kijya ariko baramuravye kandi byaramugaburiye. Ariko Jina yarivuze ntiyagiye guponda abandi bantu nari gituma ndamwagiriza n'umu influencer yarakwiye kuvuga abantu neza akateza imbere abasiga amashugwe abambika izera ari abantu babi. Umusanzo arashobora guhanura kandi atari umuhamagaro wo guhanura rega so umuhamagaro wiwe jewe vraiment aho nushaka kunyemeza yuko rega ubu wese afise umuhamagaro wiwe wowe je murambona afasha abantu mukora vara nkabijya bintu ashobora umuntu akiba ikintu kamora ati ntangira communique vara none sijya akora rega hagiye batazi yuko afise ijambo ntibaba babimuha ubwiyemezi nabwo bumurimo none erega ariyemera kubera jewe mumpa kwera ikiganiro erega ariyemera kubera yuko bijya nyene biramugabura kandi no musi wamumenye kubera ikineri nati wamenye kubera ry'amajambo mabavuga mabi nani wari kumumenya jewe nari nate icatumye ndamumenya wari kujya kontu yaguma ashwana nahoze nahoze kwera yavuze hoze ikintu gusa kuri neri nati ni tumuhagarare ko gose ni jise kujya ariko gituma tumuhagarara ko ni kujya kuntu usanga avuga amajambo donc akinjira deep mu buzima bw'umuntu y'ibintu bitari byo sasa wagira ngo amaho sheshe noranye makuru yakura ndazi Queen of Base n'abantu bamuhereza amakuru mahoro Queen of Base gusa nyene araronka amakuru menshi kandi byinshi bari iwawe gusa nuko nyene tutaba dushaka ko biba expose reka tuvuge uburyo baba bitangazamwo nibwo bubi n'ahandi ho bari bivyo ubundi bw'abari ivyo reka twizere yuko hariho message turiko turatanga impandi zinaziriya hanyuma ikindi naco kiriko kiravugwa kuri Mimi Mireille aravugwa ko ikintu ngo c'ubwiyorobetse ari yorobeka yishira mu mana gose yiyorobeka mu mana ariko none umuntu agize ibibazo acareka gusenga nayo dusenga dufise ibibazo ariko umuntu arashobora kuba asenga buke hanyuma ahuye n'ikibazo agasenga cane none ico ni igitangaza kuko wowe wasigura ati je kare nari umugatolika ariko ivyo bintu vyanyegereje Imana kurushiriza kuvaho fatiwe ku nguvu yaciye yibuka Imana none ni kweri ko abantu baca bagaruka babimutuka yuko ari umwiyorobetsi ivyo byose ari Imana ngo imugaragaje Imana ibiki urukurukuru niyo nkuru si mane hava bibaza yuko ngo ndiko ndamugi ariko umbiriza rodi reka vuga watanguye kumudisinga kuva kare oya no kuri kwimana avuga bon ikintu gihari sikuvuga ngo numwiyorobetse kuvuga ngo arasenga ni bon arasenga ariko hariho nka témoignage y'umuntu wumva ukiyumvira n'uburyo asengamwe ukavuga ati none shana ko twari tukuzi gampabuja ivyo nenye n'ivyi wawe nagasura k'intama ti nka wewe ukuntu tukubona ukuntu no kuvuga witonda ibintu vyawe ukoranye nari ivyo gusenga nyene iyo histoire ni wawe hariko nyene abantu cyo dutangura kugira iki kuvuga ati none canke hariho ibindi bintu vyiwawe winjijemwo donc kuvuga ati ariko abantu bakakumenya muri no shusho yuko usenga inyuma hariho ibindi bintu ivyo byose birakunda gushika ati rero nta kintu canyigejwe kuri ino si kitazanye kuri ino si sindi nga aho na wewe aha na jewe wasanga hari utuntu on sait jamais bon ariko ako kantu niko iyo uri umuntu w'Imana
vugisha ukuri vugisha ukuri kuko erega abantu ntituzokwanga ngo ni kubera ngo bavugishije ukuri nukuri iyo umuntu asenga navyerekane ko asenga niyo adasenga navyerekane ko adasenga umusazi nisi bisazi tukumenye ko uri umusazi even the bible iravuga ati wewe kudakonje canke ntubire je ngoma ndakukomisa ashe ndakudahwe mu kirundi rero nako kantu nariko ndamuvugira naho kantu nimba ariko azoraba gakosore pe Yes, bakunzi ba Gatech TV turabashimiye ukuntu mwadukwirikiranye akanya kose twamaze two turayaga n'ivy'igiciro turanezerwa n'abantu usanga twavuze akantu ku kanyuma Irene urazi ko tuvuga akantu ku kanyuma umuntu akaraba ikiganiro agakomanta kajya akantu kanyuma nuko bimeze bakunzi turabashimiye cyane bubaho cyane turangije tuvuga ngo ciao ciao